ijwi uri kurumva kuri mikro ya mbere ndetse no mu bihinga bw'ivyuma ni DJ Israel ihanga ry'Imana ndi kumwe na Ami Pro de MC ya kuri mikro igira kabiri nkundere ndakuramutse amahoro cyane Ami Pro. Mahoro neza Israel, mahoro neza umuntu wese akarumviriza. Mahoro neza Israel, mahoro neza umuntu wese akarumviriza. Yes. Yes. Nariko ndavuga ni mahoro neza Israel, mahoro neza umuntu wese arakarumviriza isamirizi Buja FM muri kano kanya. No mwanya udasanzwe nkuko bivuze wo kumviriza ikiganiro Hit Connection bumviriza minsi yose ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuva isaha 8 gushika isaha 10. Fata umwanya ndabaramutse, fata umwanya ndabashimire, ariko kandi fate umwanya nkengurukira abantu batwumviriza minsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu, ariko nifuriza n'isabukuru nziza umwe mu bantu nkunze kuvuga yuko bakoze byinshi muri uno muziki canke muri ino entertainment na showbiz, yafashije aba artiste batari bake ari kumwe no basanzwe bubakanye. Isabukuru nziza rero kuwitwa Kaneza benshi bamuzi ku izina rya Mama Lacoste. Mama Lacoste rero fata umwanya ndamwifurize abukuru nziza, abandanya atera imbere, abandanya ashika kure, ariko kandi abandanya afise umutima w'urukundo nk'uwo yamanye kuva kera. Ari mu bantu bafashije aba artiste batari bake, ari mu bantu babaye hafi abantu bari muri entertainment na showbiz. Ndamuramutse cyane. Mu duhikaze mu kiganiro Hit Connection cyo kuri uno wa kabiri mardi special kugira ngo munatubwire aho muherereye n'amakuru mwifuza kumva uno munsi. Mirongo itandatu na rimwe 10 ubusa ariko kandi mudukundire amakuru yacu tuyahere hariya muri Inkerebutsi Day. Ibirori vyabereye hariya kuri Cercle Peak ku munsi wejo, aho abaririmbyi nka Vishu Mkali wa live kuva muri The Fighter Production, B-Face on the floor, Mokenzi bagaragaye mu birori vyabereye hariya kuri Cercle Peak ku munsi wejo. Ibirori vyatunganijwe na Payesh, yari n'umunsi mpuzamakungu hari ugwaruka. Inkerebutsi Day hano mu gihugu c'u Burundi yarahimbajwe, ibirori vyitabiriwe n'abanyenicubera bagiye atandukanye, harimwo nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Abaririmbyi b'abarundi bagira performance nziza imbere ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Nkuko Israel bivuze hari ku munsi wejo hariya kuri Cercle Peak muri Inkerebutsi Day. Ubona neza yuko ugwaruka rutandukanye gwari rwitabiriye bino birori bidasanzwe, ariko ku rundi ruhande harabaye nihiganwa aho ugwaruka rufise impano rugera kuri 10 gwashoboye guhiganwa. Ubona neza yuko watahukanye kibanza ca mbere n'uwitwa Chancel yaronse miliyoni 20, wa kabiri aronka miliyoni 15, wa gatatu aza kuronka miliyoni 10 z'amarundi. Ariko
aba artiste bashoboye guperforminga nk'uko wabivuze yari Nziga Masabo Vianney Vishu sijya mbere kuri Vishu. Nibaza yuko uno munsi turamaze kwimenyera iyo ubonye Vishu agiye guperforminga imbere ya Nyenicubahiro ubona yuko Vishu n'ibintu amenyereye n'ibintu amaze gukora imyaka itari mike. Waja ku rundi ruhande B-Face on the floor nawe nyene nuko sijya mbere kuko yarigeze no ku gabigwa na Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu aho yabagabiye inkwavu ari kumwe na Vishu eka ndetse n'umukomedian twa Mutima. Ariko novuga yuko ryari rya mbere ku munsi weje yashoboye guperforminga imbere ya Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu n'uwitwa Kaneza Mona Walda abenshi bazi ku izina rya Mokens. Icambere novuga yuko no gushima Israel burya iyo ubonye Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu Sebarundi afata umwanya canke afata ijambo agashimira abajene akanabavuga mu mazina si ikintu gisanzwe, burya ni ikintu gikomeye cyane dukwiye kwishimira. Sinzi ko wavyumvise ku munsi wejo Sebarundi yarashimiye cyane abantu nka Juste Gael umukubito, arashimira abantu nka Jimbere Magazine, arashimira abantu nka Troupe Magaba aho yari karatanga uturorero tw'abajene bakora neza canke ivyabo babikora neza. Burya si ibintu bisanzwe, ni ibintu bikomeye, ni ibintu by'agaciro biza kwereka undi muntu wese afise impano yuko yokora cane kugira ngo hajya ahantu nawe nyene ashobore kuhashika. Ni hamwe nyene tu entertainment yacu itaratera imbere cane cane. Ubundi Nyenicubahiro arinza kuvuga Israel ama entreprise menshi yarakwiye kuca afata bajya abantu aba yavuze kuko Nyenicubahiro kugira kuvuga Israel si ibintu bisanzwe. aba yarakwihweje, aba yarakurikiranye ivyo ukora, aba yarafashe umwanya ivyegera vyo biba vyarakubonye. Arinza kuvuga rero hajya aba ari ikintu gikomeye cyane, si ikintu gisanzwe. Si ikintu Murundi yarakwiye gufata nka bisanzwe, ni ikintu Murundi wese yarakwiye gufata yuko ari ikintu gifise agaciro kanini kandi cyane. Ikindi naco nakunze ku munsi wejo, urabona yuko Israel Nyenicubahiro arakunda abajene, arashaka yuko abajene batera imbere. Mwijambo warajeje gutanga amajambo ari we mugenzi Alfredo Bankigingi yashikirije, yarasavye yuko yofuma agigwa wa 11 muri gwagwaruka gwariko rurahigano muri Inkerebutsi Day. Urabona yuko ku munsi wejo Nyenicubahiro yaciye amugabira inka ya kijambere. Ni ikintu ciza kandi cyo gukenguruka. Aba artiste berekanye performance nziza kandi cyane. Ariko je nagira nsabe gusa ikintu kimwe Israel ku ba artiste bacu, ni vyiza yuko bamwe Israel imbere yuko baje ahantu nkahajya bari bakwiye no gusaba abantu babakuriye canke abantu babegereye bakaza barabafasha kubatondekera neza amajambo bashobora gushikiriza imbere ya Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu. Free zone irenze niyo yarayagabiwe na Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi mugenza Alfredo Bankigingi. Ati muri uru rwaruka rufise imigambi, nivyo ngo nararanguye imigambi myinshi, hari n'umugambi ngiye gukora, ariko kandi nerekeza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaremeye yuko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ayahagize igihugu cacu ciza c'u Burundi mu barundi basanzwe baba hariya, mu kukivuga neza no kugikorera bimwe bidasanzwe, bimwe mu vyahimbaye canke byaryoheye cyane umuvyeyi wacu. Ubundi Israel turakwiye kwishimira ubwa mbere kuba dufise umuntu nka mugenzi Alfredo Bankigingi hano mu gihugu cacu. Ndazaho guha ibintu bitatu bikwereka yuko Murundi wese yarakwiye kwishima no kwishimira ino mpano ya Kigingi. Icambere, Kigingi niwe Murundi wenyene uno munsi amaze guprova yuko ashobora kuzuza mu Burundi
akuzuza muri East Africa akuzuza i Buraya akuzuza muri Amerika nibaze ko ico kintu twese turacemeranya ica kabiri gerageza urabe ibikorwa bya mugenzi Alfred Oba birivugira si wa muntu ashobora kuzana avuge ngo je maze gukora iki niki oya Kigingi ubwiwe wumvise gusa izina Kigingi uraza kubona palmarès yiwe uraza kubona ibintu amaze gukora uraza kubona amateka amaze kwandika uracumva ivyo vyonyene biraza kwereka yuko vy'ukuri uyu n'umuntu akomeye kandi n'umuntu akwiye gushigikirwa uragitahura ico kintu akwiye gushigikirwa kandi cyane je rero ndamukeze ndanamushimire cyane kuvyo ku munsi w'ejo yashoboye kwerekana ndetse n'ibyo agiye kwerekana kuko n'umuntu akomeye cyane Chancel bamuha nyuma yo kumuha agashimwe abanditsi n'abamenyesha makuru barashoboye kumwegera mu byo yashikirije harimo ijambo rikurikira yavuze ati nararyohewe cyane birantera intege kuko tubona ko ibikorwa turiko turakora byo kwitanga mu gufasha abandi bifise ico biriko biraterera mu iterambere ry'igihugu nivyo ngo twariko duhiganwa n'urundi gwaruka ruriko rurarangura ibintu bihambaye kubona ntwaye kano gashimwe n'umunezero udasanzwe n'ubuntu nagiriwe agashimwe yaronse yaciye atera agatura hanini abantu batandukanye bagerageje kumufata mu mugongo harimo kandi nabo bose bashoboye kumutora ku rubuga rwa Paesh Burundi kugira ngo atsindire ikibanza ciza muri iryo higano akaba yatahukanye miliyoni 20 ku munsi w'ejo ndanabivuge kujya nyene navuze kwa Kigingi vyari bigoye cyane guhiganwa n'umuntu nka Chancel hama wizere ko ushobora gutahukana ikibanza ca mbere Chancel yatangiye gukora ibi bintu Israel ata sponsor nimwe afise Chancel yatangiye gukora ibi bintu ariwe yipapa ariwe yimama nukuvuga yuko niwe yari vyose niwe yiruka hana hariya Chancel ni wa muntu yumva ngo ahantu runaka habaye ikibazo agaseruka atarinze no gudodora ahantu kugira ngo bashobore kumushigikira rero iyo umuntu yakoze ibintu nk'ibi yitanga ku gatwe kiwe ata sponsor nimwe afise nanuba akaba akibandanya kubikora atari wa wundi abikora juste kugira ngo ashobore kunguka ikintu runaka babigwere yuko mushobora guhiganwa hama wizere canke witege yuko ushobora kumutsinda rero ku munsi w'ejo urabona yuko nigiye bavuga yuko ari Chancel yatahukanye ikibanza ca mbere vy'ukuri abantu bari hariya kuri Cercle Hippique benshi nta gitangaro na kimwe bashoboye kubona ahubwo umuce munini warifuze ko n'umwigeme ushobora gutahukana ikibanza ca mbere bivanye nuko ibikorwa yakora ukwitanga kwiwe ingena bikora ni kimwe mu bintu nanje ubwanje iyo abari je ndiko ndategura rirya higanwa usivye yuko nari kuraba n'amavote canke ibiki Chancel ku bwanje yarakwiye kano gashimwe nuko ni higanwa Inkerebuside yari ryakiriye urunganwe rugera kuri 10 rwatunga bashoboye gutunganya imigambi yago rufashwe mu mugongo n'umugambi Paesh kugeza ubu Paesh kaba imaze gukahiriza ubumenyi ugwaruka rwa baba 24,024 y'ugwaruka harimo no gushigikira imigambi 4,000 y'ugwaruka ndetse no gutanga akazi kibanze kugwaruka 3,500 hamwe no gutanga ubuzi kubarenga 38,000 mu gihugu cyose nakuraba Paesh natwe ikatwibuka nukuri tukaraba yuko natwe ya migambi yacu yoshika kure kuko ico ntahura nuko
payeje ni bamwe mu bantu bifuza kubona ugwaruka rufise impano canke ugwaruka rufise imigambi itandukanye rutera imbere naragize amahirwe yo guhura n'utwara payeje au niveau national ego yari yaje muri concert twakoze mu ntara ya Gitega kuri Jerusalem yari yateguwe na Tourelle isanzwe irongowe na Abdul Karim ico gihe utwara payeje bari mu gikorane c'igihugu cyariko kibera mu ntara ya Mwaro sinzi kuvyibuka bajyama mu ntara ya Gitega barashoye kuza ari kumwe na bajado ari kumwe nabo muri bene ntare numwe mu bantu nabonye akunda vy'ukuru gwaruka ndanamushimire kandi ongere ndamukeze burya payeje kuva ije harugwaruka rwinshi rwagiye ruratera imbere dernièrement barashoye gufasha witwa Mugani Desire Farias Big baratanze ingurane hariya muri Peace and Love kwa Vishu no muri The Fighter hariyo iyindi jardin nziza iri kirubakwa mu ntara ya Gitega sinzi yuko ubizi witwa Nelinat nziza nejo naramubonye ego yari haje niyo yarari rero ugerageje kuraba ivyo bintu vyose vy'ukuri urabona yuko Israel iyo ugwaruka rukoze iyo ugwaruka rupresence ama projet meza rurashigikirwa nivyo ushobora kubona umuntu ukavuga ati uyu muntu afise projet nziza ariko burya projet iragusaba kwandika iragusaba kurondera n'abantu usanga babimenyereye kugira ngo bashobore kwigutondekera neza ku buryo niwaza kuyipresenta ahantu runaka biza kukorohera yuko abantu bayitahura ikindi naco kuyandika nibisanzwe no kumenya kuyisigura neza burya Israel hari abantu basi migambi ari kwamubwira ati nsigura ino migambi usanga atari sawa ni vyiza rero yuko umuntu afise umugambi amenya kuwusigura ku buryo bashobora kumuhagarika imbere y'isinzi ry'abantu bakamubwira ati sigura umugambi wawe ingene uzowukora inyungu izovamwo n'ingene ayo mahera kumbura uzoyagarukana bikoro ingene ashobora kubisigura rero bidusaba natwe yuko twokwandika iyo migambi tukayandika neza tukamenya kuyisigura niyo bica bigenda neza gusoma muri entertainment abo mugwaruka gwari ko rurahiganwa twarabonyemwo Mutima le Comédien Minani Fleury hamwe kandi na Irakoze Oziane ariwe Ozi Irakoze Ozi muri 10 yari mu mariko barahigana na Mutima Mutima yari ko representa projet yiwe yise afise yitwa Ici à Canover yes nuko inkerebutsi day ku munsi wejo byari ibiro bidasanzwe ku civugo gwaruka kerebuke dukore dushikane uburundi kumbona kazoza 2040 n'ibihumbi 2060 ibirori masaya 2 z'ijoro feu d'artifice ziravuga mu gisagara ca Bujumbura abantu bararyoherwa cyane imbere yuko nyene icubahiro mukuru w'igihugu ava muri kijya kibanza feu d'artifice ziravuga cyane abantu bari muri Asiatique no mu bwiza ebana baragize ubwo ariko nibaza yuko twaramaze kubimenyera y'amafeu ariko aravuga benshi bamaze kubimenyera yuko bari banatanze na communique yari yasohotse imbere ku masamiriza atandukanye bagiye barabivuga kumbonesha kure zitandukanye bagiye barabishikiriza rero novuga yuko ijya ni sinye Israel y'umunezero ni sinye yerekana yuko turi mu gihugu ciza kandi igihugu kirimo amahoro ku munsi w'ejo n'abanyamahanga nabonye bashimiye n'icubero baramubwira bati turashimye cyane kuba twaje amahoro kandi gushika ino saha tukaba tubona yuko igihe Burundi ari kimwe mu bihugu vyiza kandi birimo amahoro Israel burya ikintu ca mbere dukwiye kwishimira nuko dufise abarongozi beza batwitaho baza agaciro kacu ariko bazi yuko natwe tubeshejweho n'impano zacu dushobora gukora ibintu vyiza kandi bigatuma igihugu gitera imbere burya urinze ubona no mu ntwaro z'igihugu barinda basigaye bashiraho abajene basi imyaka itarashikana 30 ni kimwe mu bitwereka yuko vy'ukuri dufise inguvu nini vy'ukuri dufise inguvu nyinshi hamwe twokora amaboko mu muzu tugakora ntaco buza yuko natwe batwizera tugashobora kuja muri zimwe mu nzego z'igihugu ariko kandi tukabandanya dushikana igihugu cacu kure tumuramutse cyane Jado nkuru nziza batazira giti
nawe nyene yari muri kijya kibanza abo handi twabonye ari Cedric Nimpagarisa asanzwe arongoye Association des Jeunes Sportifs hamwe na Kim Irakiza Kimberly Kim Entertainment nuko ibirori vyari bimeze ku munsi wejo hariya kuri Cercle Peak niho wari wibereye ego nashaka umbwire performance abartiste bacu unambwire amajambo bashoboye gushikiriza kuri ujya munsi ni Be Face on the Floor yinjiye ku ndirimbo y'ingoma ziwacu ariko ntiyashoboye kuyiperforminga yose ni sinzi ko ari byo yari yateguye comme entrance yiwe ariko hambavu yaho yaciye asaba DJ Zenobino kugira ngo ashobore kumushiramo indirimbo yitwa Kora ni indirimbo irimo nijwi ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ahimirizwa ruka yuko bokura amaboko mu mpuzu kugira ngo baje ku kivi bakore iyo ndirimbo murayibuka yaririmbye imwe na Vishu yaragize performance araririmba indirimbo imwe ekanamo na Warda Mone nabonye yaririmbye nshaka yaririmbye nshaka ariko ku majambo bashikirije kuko bose baronsa akanya ko gushikiriza amajambo imbere yanye n'icubahiro ya Bface mu byo yashikirije yavuze yuko niyashika yashimiye umukuru w'igihugu ku ngabire igeze kumuha y'inkwavu ati ndindiriye kugira ngo zigere ku ibihumbi 200 hama cangenda ndamushimire ndazimwereke ariko kurundi ruhande Mokenzi nawe nyene yaravuze ati sinshobora kuva hano ntagize ico nshikiriza nubwo yavuze ati hari imigambi myinshi twakoze ubu unye sinabimenye ariko mu mwaka uza nzoba ndi muri parmi y'abacumi kugira ngo nanje nshobore guhiganwa hama mu nyuma cara performing nabonye imenga Mona Warda yarajugumiye yarapanitse arabura ivyo avuga dumwa ajuri imbere y'umukuru w'igihugu n'ivyo waba wateguye katwumve gato ivyo Mona yavuze ku munsi weje hano hari Mokenzi mbeni gute horeka gusha kugikirori ndabizi jewe sivyo banyigisha eregani sama eregani aha twe nitukiryama merci beaucoup nanje ndindira nanje umakanya jewe abantu bose baduze kuri no stage bavuze amajambo no kuri nanje nijyambere magaze imbere yanye n'icubahiro umukuru w'igihugu sinogena nanje ntavuze siko alors nashaka gushima cyane nshimire cyane Payeje yampaye kano karyo ino opportunité yo gushobora kuza kubateramisha muri no activité jewe nta mugambi ifise umugabo narawugize ndawandanya nibaza ko uwo ndiko ndakora nanje nuko ntabimenye l'année prochaine nzoba ndi mu murabadisi ego hanyuma ndashimira cyane nkuko yabivuze Kigingi n'ukuntu basigaye baduha agaciro quand même ibintu bitera bihinduka tukaza kubateramisha mukavuga ati naho turi muri ibi duteza kuronka abartiste bacu bonga mu Burundi bakaza kuduteramisha tugashobora kubana amamuma nkaya namwebwe alors nashaka kubashimira cyane gose ngira ndabaririmbira karirimbo kanje naririmbye kambere niko karirimbo kambere natange kuririmba nibaza yuko aya niyo majambo yashikirije urumva yuko nivyo yagira ashikirize byaramusovye reka habaye no kwibagira jewe ico novuga urapanika jewe ico novuga nari nabivuze tugitangura ndavuga nti ni vyiza yuko iyo uzi kugiye guhagarara imbere yanye n'icubahiro vy'ukuri Israel ushobora no kwandika n'ibyo uza kuvuga mu gihe uzi yuko ushobora kwibagira urashobora kwitwaza ka block note ukandika ku buryo unabisoma sinibaza ko umuntu yari yabiteguye yavuze ati wowe n'ufise ngene yatanguye ati nabonye abandi mwavuze ati naje sinogena ntavuze ngo rindira DJ ariko Israel bavuga ngo
opportunité iyo ije umenya kuyikoresha neza kajya ahantu yavuze ngo je nta mugambi mfise hajya twaciye tujugumira twese nabasana ahantu twari turi urabona Israel reka ndabwira ikintu kimwe uri inzu ugira amahirwe yo guhagarara imbere ya nyine icubahiro Israel biya n'ibintu biba gake barinze baguhitamwo urashobora no kumara undi mwaka bataguhisemo uravyumva rero iyo opportunité ije umenya kwivyaza umusaruro ndakunze ukivuga iki kintu ukamenya n'indirimbo ugiye kuririmba imbere y'abantu sivyo nibaza yuko nta muntu umwe atagira umugambi ariko bariko barasupportinga abajene bafise imigambi nibaza as nk'umu artiste nibaza ko yajugumiye umu artiste wewe ivyo abona muri entertainment ni vyinshi yo nashikiriza n'imberanye n'icubahiro no munsi nta droit d'auteur ihari kumbure n'ikintu ashobora kuvuga akavuga ati twebwe n'ivyo no munsi umuziki uratubeshejeho ariko hamwe droit d'auteur yotangura gukora twobaho neza gusumba kuko ibikorwa mvabwenge dukora uno munsi vyo uriko uratahura basi urumva yanditse aka block note reka ndagwa karorero none kigingi ntiyashoboye ku improvisa hajya ugira yari yabiteguye wibaza bituma bamugabira inka none ukagira iyo avuga kumbura ibidahwanye iyo nka yari kwironka ariko bivanye nuko yabonye abandi bari mu mahiganwa kigingi araciye ubwenge uravyumva niyo yari gusaba nabi byari byarangira sinzi mugabo urumva yuko gute na vishu vishu yaririmbye indirimbo yo guhayagiza nabonye ku mbuga bapostinze gusaka ka Mona vishu n'amajambo menshi yavuze yaragize performance hama B-Face wo batanguye gukomanta ijya kote yari yambaye yuko tari kuyambara kubera sinzi ingene yari yayambaye du mois bande bakomansa uko abantu benshi bari hajya ariko ku rundi ruhande na B-Face yavuze ati jewe ndashimiye umukuru w'igihugu mujama wacu ingene yanyiyumvire arampa mubo yahaye inkwavu nanje narimwo ati ndindire ko zigwira inkwavu zigera ku 200 hama canza kuzipresenta ndamushimire ku gikorwa ciza yankore ariko nanje kabisa Israel jewe ndafise indoto yuko umunsi umwe nzohabwa umubonana nyene icubahiro nitwihebure oya ntawo kwihebura ariko kabisa umunsi nagize ayo mahigwe shanzo yakoresha neza opportunity mahigwe umuntu yaronse undi no yambwiye ngo hajya ngo chance izarimu nivyo iyo chance uyironse ukayikoresha nabi ni hamwe hacahaza iyo menye oya ico Imana yateguriye umuntu cama gishika uko vyogenda kose ariko ni vyiza yuko iyo imiryango yugurutse umenya kuyikoresha donc umenya gukoresha neza uyo mwanya canke ivyo bihe rega ushaka ndaguha karoka hafi urabona umunsi twebwe turabantu bari muri entertainment turabantu bazwi turabantu nashima bashobora gukora ibintu abantu bakifuza kuba nkatwe uratahura yego rero nituzi yuko ejo aya mazina tuzobandanya tuyafise nituzi yuko ejo kumbura amahera twinjiza no munsi tuzobandanya tuyinjiza cyo tumavuga ngo iyo opportunité ije ikoreshe neza mu gihe twotegura kazoza kacu tukagahera no munsi birashobora kudufasha ko ejo nubwo twosaza vyoba neza gusumba kuko tuzoba twamaze gutegura kazoza kacu neza ariko mu gihe tworinda twavuga duti reka tuzokubaka ejo reka tuzogura ibintu ejo ushobora gusanga vya bintu twari dufise no munsi tudabifise kandi ugasanga turicujije kahise kacu ubuzima twabayemo ni byiza rero yuko opportunity ije tuyikoresha neza yes iki kibazo cha Santiana ni
Ningabire no muhinga mu byo gutwenza Kigingi yaraye yemerewe n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yemerewe inka y'inzungu akijambere ego akaba yayemerewe inyuma yaho Kigingi yisabiye kuba ugira 11 mwihiganwa inkerebutsi Day 2024 kugira ashikigwe mu bushimwe butegekanijwe kubw'ibikorwa vyiwe vyo gutwenza aho kandi yaciye nashikiriza Kigingi ngo mu biteramo yimirije muri Leta Zunze za Amerika azogenda anoganza umutima wo gukunda igihugu no kukimenyekanisha ikintu kirakome Kigingi kazogenda muri Etats-Unis le 25 z'uku kwezi k'umunani ego Israel je ndakunda kubivuga ni vyiza yuko ariko abantu bambagiye kuvuga rino jambo urabona turafise ministeri itugenga uravyumva itujejwe na ministre yari haye yes, hari abashikiranganje benshi sana narabonye na premier ministre niyo yari ego na premier vice president turafise ubushikiranganje butujejwe twebwe na nyene iteka yari haye usanzwe arongoye umugambi uri ku butegetsi ego Mutama Reverian ego asanzwe akunda no gwaruka cyane kandi asanzwe akunda n'abanyempano gose cyane nabonye aryohewe sana ejo ebana urumva ico ngiye kuvuga urabona iyo equipe yo muri football nk'ubu dufate Rukinzo yasohotse Vitalo yasohotse hari ikintu bita ordre de mission iyo ordre de mission iyo umukinya sohotse baramuha umengo na madolari amajana 3 nimba ntihenze urabona hari abantu bagiye muri Jeux Olympiques nabo nyene barashikirwa ku nturire ayo madolari bakayaronka ariko iyo umuririmbyi asohotse canke umukomedie canke umumenyesha makuru Israel usanga kuri iyo ordre de mission ntarimwo urumva ntigera aronka basa amafaranga mufasha ari muri ivyo bihugu muga ugasanga nivyo nkunze kuvuga Kigingi yasohotse aruzuza ibibanza nka Blue Bruxelles aruzuza Sweden aruzuza mu Budagi aruzuza mu Bwongereza aruzuza Canada ni ibendera ry'igihugu ribandanya gukayangana ni image y'u Burundi ibandanya kuboneka neza mu makungu kuko aho hantu ni haza abarundi gusa n'abanyamahanga baraza jewe rero nagira nsabe ego iradio yacu irashika kure kandi nubwo ministre atobareka aratwumviriza ariko hashobora kuba ari ivyegera vyiwe hashobora kuba hariyo abagenzi inshuti bakamubwira bati burya muri Buja FM hari ikintu bashikirije natwe bishitse tugasohoka Israel dusome ku nturire kuko iyo dusohotse ni igihugu tuba duserukiye iyo dusohotse bagenda bavuga ngo umurundi yagiye guteramisha abantu muri Canada Kigingi kuva mu Burundi yagiye guteramisha abantu muri Etats-Unis muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uravyumva nibavuga ngo Kigingi kuva muri Togo nibavuga ngo Kigingi kuva muri Ghana oya kandi ugasanga ari n'igihe ushobora no gusanga Kigingi yakimenyekanije neza gusumba wagize natation gusumba wagize boxe canke iki ni vyiza rero yuko natwe ako ka envelope gahora gatangwa n'abaririmbyi bashobore kuza barakaronga Israel biraza kongera intege bano bantu bakunze gusohoka nk'akarorero Fernando yarasohotse si sawa Dramati yarasohotse si sawa Kigingi yama yasohotse si sawa Sadbo mwakwezi yaragiye muri Sweden B-Face ndo Fleur yagiye muri Australia Bishu Lolilo urukura taho rico ki iyo babonye afishe y'umuntu agiye gusohoka bamushigikira kuko plus bamushigikira plus iyo muntu abona yuko atari wenyene plus iyo muntu abona yuko n'igihugu kiramushigikiye kandi igihugu kiri kumwe nawe burya Israel ntibazokubesha iyo umuntu azi yuko ashigikiwe n'igihugu agenda aryohewe agenda ari fier agenda avuga ati sije nobona ahubwo ndanditse amateka
n'abarundi basigaye mu gihugu babibone bon karagaciyemwo cari gisabo bivanye nuko n'abandi mpora mbona bari mu ma discipline atandukanye za football za volleyball handball iyo bagiye barasoma ku nturire kuri utwo tudolari duke bakaturonka ni vyiza yuko n'abaririmbyi basohotse bashobora kuganyako dernièrement troupe Magabe yaragiye none hari serukiye igihugu nejo narabonye n'incubahiro umukuru w'igihugu cacu yarabavuze mbega nabo baba baronse kuri ano mafaranga batanga ico ni kibazo nama ngira kumbure tuzorondera farasha canke inosa mu minsi iza tubabaze nimba bahora basoma ku nturire nuko reka amakuru yacu tuyabandanyirize hariya mu mugwi ndangakaranga Inahemuka ni association club culturel Inahemuka no mugwi wa mbere hano mu gihugu c'u Burundi ufise abanywanyi benshi bakorera ngaho mu Ngagara niho hari siège ariko kandi hariho ishami ry'umugwi ndangakaranga Inahemuka hariya ku Mutanga Sud Genge Nyabwo hariya kwa Ntabona hariho kandi n'ishami rikorera hariya Kaza Pedro Mukinanira ni ishami risanzwe rirongowe na Didas nawe asanzwe no muri komisiyo ya bariko barategura ino festival igihungura baye ibirori nyezina bigiye kuba hariya muri département des sports igenekerezo rya 30 ukwezi k'umunani aho imyiteguro igeze kure reka twumvirize ino ndirimbo hama tubabwire yes ni igenekerezo rya 31 ukwezi kwa munani rya 30 rya 30 nako murantunga ukwezi kwa munani icambere twemeranya nuko kino giteramo giteguye igihe kinini ico cyo nyene kirakwereka yuko imyiteguro igeze kure ico cyo nyene kiraza kwereka yuko vy'ukuri ari giteramo citondewe mu nteguro ariko kandi ni giteramo ubona yuko bashizemmo inguvu zidasanzwe kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza cyane ubu ni imipira yamaze gutangura kugurishwa y'umugwi ndangakaranga Inahemuka festival igihungura bayi aho ubona yuko biteguye bidasanzwe baraguha umupira n'ishapo kuri rya munsi urabona yuko abanywanyi bazaba baberewe cyane bayitanga kurangaye kuri 30000 umupira n'ishapo umupira n'ishapo 30000 yareka guswaga umupira n'ishapo aha ni nkuko bawukugabi ishapo yonyene ni 30000 umupira 30000 igihungura bayi ariko bo bayigurije 30000 vyose ni gift nukuganura none iyo mipira bayisangaye impira bashaka gutelefona witwa Emmanuel mukanya turaza gutanga nimero kugira ngo bashobore kumwakura nari ko ndagerageza no kurondera vice president wa igihungura bayi festival kugira ngo ashobore kutubwira vyinshi abayifuza imipira bazoza baberewe mwarabibonye no mu mukozo ingene bari baberewe bambaye imipira isa hamwe n'ibipurizo kandi ico maze kubona nuko Inahemuka baraciye ubwenge bwinshi mbaza impamvu nuko urabona yuko bavuze bati muri kino gihe hari ikibazo c'ibitoro niki reka kumbure tubishire muri centre ville kuburyo umuntu ashobora gufata bus kamusiga kuri parking akamanukira ko direct pore hariya kuri departement ni kimwe mu bintu jewe personnellement nakunze kandi mu gutaha urabona yuko ni hafi no ku gituro c'amabus unasohotse hanze gusa bari amabus ashobora gushikara muri ville ahantu vraiment ni choice nziza kandi cyane hazgiye gusa yuko tumenya mbega hambavu ya Inahemuka nta bandi ba artiste bazobashigikira nimba bahari ni bande ariko kandi tumenye ni bande babashigikiye cyane bande babafashe umugongo muri bino bihe ku munsi wejo turagiye kubabwira aba MC aba DJ n'abandi ba artiste ndetse na band igiye kuherekeza
ino festival igihungura baye kuko imiryango izokugurwa na Music Live hamwe na band bise Inahemuka Band aho batoye ibicocoro mu gucuraranga guitar bass piano solo batterie n'abaririmbyi bizoba bikomeye kabisa twese niyo tuzobatura ku munsi w'ejo tuzogaruka tubabwira aba MC hamwe n'aba DJ ndetse n'abaririmbyi bagiye guherekeza ino festival bazo performinga bazoshobora gukora amateka muri no sabukuru yabo ya mbere ariko kandi ndakumenyeshe yuko na nishami gihari Igitega bazomanuka hariya Ibubanza Inahemuka zirahari ku mpanda ndetse no ku Muzinda hamwe n'Intahemuka zo mu Rumonge amasamirizi n'imbonesha kure bariko barafasha kumenyekanisha kino giteramo tutibagiye Elicom Imprimerie bafashe ya mbere kugira ngo bashobore gufasha kuvyerekeye ama impression yagiye atandukanye ama bash ama affiche ama ticket imipira ama chapeau ndetse n'imitaka bazoce bagerageza rero kugira ngo amatike bayagurisha akirikare ku munsi wa mbere amatike arasohoka vyoba vyiza gusumba kuko deje mu gusobanura 1600 barinze baza bose ugashirako n'abandi bantu basanzwe bakunda no mugwi bashira bavuye mu yindi migwi era fata iyo 1600 personnes amipo baraje nabakunzi oyaboni bazaye ko kuza ari obligatoire abo c'est sûr bazuri umwe rero muri abo 1600 azanye umugenzi wiwe babaye 3010 ibaze kuko 1600 plus 1600 3010 ni événement il est sûr et certain kuronka réussite y'abantu kuko numugwi ugizwe n'abantu benshi ufise abakunzi benshi cyane isinzi ry'abantu ariko kandi hariho n'amatable ya 500,000 ushobora kureserva ukicarana muri kumwe n'abantu bane ayo matable ni numero mushobora gutelefonako atagihindutse ku munsi wa kane umugwi ndangakaranga Inahemuka n'abatumire bacu muri Hit Connection hano kuri Buja FM. Reka duve ku mugwi ndangakaranga Inahemuka dusimbire hariya kuri La Reine Gaga akubwira ati inyenyeri tuyumvirize hama turagarutse niho yatumira abanditsi n'abamenyesha makuru hari ku munsi wa kane isaha zine nyene ariya mu bigo vya Win Club imbere ya T2000 yashize habona igikorwa mu ntumbero yo gutanguza icese igikorwa ciwe cyo kwegeranya ibikoresho vy'ishuri vyo gufashisha abana bantaho nikora n'imfuvyi yise inzira y'isomero ku mwana turaza kugerageza kumurondera La Reine Gaga kugira ngo atubwire vyinshi kuri ico gikorwa citeka igikorwa ca Bonne Action agiye gukora ariko kandi ndakwibutse yuko arafise n'indirimbo yise umwana imbere ko tumuronka reka tuyumvirize yes yo yari La Reine Gaga kuri telefone za Buja FM ariko aradusigurira igikorwa ciza Bonne Action yagiye gukora inzira y'isomero ku mwana ariko aregeranya amakaye amakaramu amaboîte mathématicale uniforme impuzu ibirato kugira ngo igerekerezo rya kane ukwezi kw'icenda ashobore gufasha abana amajana 200 yari yemeje no muri rimvyi y'umurundi kazi abarizwa ari muri Swede afise indirimbo yitwa Mon Pays ari kumwe na Arnovich iyo ndirimbo murayizi
yarasohoye indirimbo yitwa umwana ni naho icyumviro cyo gufasha aba bana amajana abiri ariko ngo kandi ashigikiwe n'abagira neza canke n'abantu bafise umutima wo gufasha abo bana barashobora kurenga agafasha abarenga amajana abiri. Mukanya turaje twakira abatumire bacu batubwira vyinshi ku bikorwa bariko barategura hariya ku mashuha amashuha festival Ivo Media Group. Ivo ni bande ninde mbega amashuha festival bizobera he? Uyu mujama yitwa Mapound. Umujama n'umubono ko n'umubwiza atunga Israel. Mujama yahora korana na record label ya Bantu Boy. Ego. Ico gihe muri Bantu Boy bari barokristo witwa Musamaria Daniel. Musamaria rero usanzwe mu managing ni Mapound. Uracumva? Mapound rero numwe mu barundi bonyene bashoboye kugaragara bugurura Wasafi. Mapound. Arasanzwe arangura imirimo hariya muri Tanzania. Mapound ni CPG. Ni CPG kuko Mapound uno munsi ari ngaha etari aha higeje arahandi ariko no murundi Israel akunda igihugu kandi akunda n'intara yiwe. Asanzwe avuka mu Rumonge. Yego. No munyarumonge no muntu uvuze yuko yigeze kubarangura imirimo muri Bantu Boy. Akaba ari n'umunyarumonge. Musamaria Daniel akaba yaragiye muri Bantu Boy ariko kandi muri amashuha festival naho nabonye kuko mbaraza kubitubwira kandi ari n'umunyamuro arimo yobura Diamond wo mu Rumonge yarahinduye izina none kuri afishe yasinguyo nguyo Musamaria ari impande ya Super Half Natasha. Musamaria Daniel naye mbonye iyi list y'abantu bandiswe nga Musamaria twarigeze na mu Rumonge turi kumwe na Daras na Bifes na Rarijo mute nari ntangaye Uncle B Kamanda Forever Band Fabian Boy Vincent ari witwa FNG ntemze ati none oyabona abandi bazozo biyongera kuri aba artiste bakaba banini. Ico gihe rero aba artiste bose barakubise biranga abanyarumonga ati dushaka Diamond wacu agufite indirimbo zisi minota 2 ziryoshe arakunzwe cyane mu ntara ya Rumonge yaduze kuri stage n'amasho yabera kuri Izere Stadium baramutumira sana. Amipro sindiko ndakumva neza. Ico gihe Musamaria twaciye tugenda nawe Ingozi kubera ibintu yatweretse mu Rumonge byari biteye ubwoba dushitse Ingozi turavuga dutabasani bose arabafuta. Twakire Musamaria Daniel nta numwe yaramuzi Ingozi ariko mu Rumonge mama yarateye ubwoba. Je nibuka yuko ico gihe nambye ati Musamaria ushaka gutera imbere manuka Bujumbura kubera Ibujumbura umenyekanye cyose kirakumenya ariko uzwi mu Rumonge gusa ni Bujumbura hari abantu bataba bakuzi. Nikakujya kwa Double J akiri muri Okali Gangster yari akazi ariko kubera atari bwamanuka Ibujumbura byari bigoye ko abantu bamumenya. Rero amashuha festival si ryambere iba si ni rya kabiri. Iyi ni festival ikomeye cyane mu Rumonge abantu bose bamaze kumenya yuko buri mwaka kuko ndabona kuri affiche banditse ko deuxième édition umwaka weze yarabaye kandi nani ma concert Ivo yari sanzwe yategura. Rero Ivo ni ya Mapound yumva Mapound nayo Mapound bite mumeze neza. Ndakumva kabisa. Ni fresh. Mapound. Amashuha festival deuxième édition. Mu ntara ya Rumonge niyo muri kiravugwa gisagara ca Bujumbura. Je namaze kuronka abantu bagera kuri 10 bamaze kumbwira ko tuzodugana kandi babagwiza tunga bafite amafaranga. Kandi nawe uri mu MC hamwe na MC Msaba. Msaba ni watwara intara ya Rumonge. Ubundi Mapound ni nkuko uvuga ni sorte y'amafaranga ari Mapound.
amapawundi n'amahera yo muri amadala amashilingi amarundi amapawundi amapawundi none witwa nyine uko nyine amapawundi nitwa Elvis iryo ry'amapawundi ni Sirno kwera ufise amapawundi amayero n'amadala ya n'umuntu yari ntaziriko nyene mu bajene bake mu gisagara mu orchestra actress yes amashuha festival ni ku munsi wa gatandatu aba artiste ni bande kubera ko amashuha festival ni gigico tuma abantu baza mu ntara nziza ya Rumonge ku munsi wa gatandatu aba artiste hariho DJ Fernando ariko ushiremwo vivacité aba artiste hariho DJ Fernando Alvin Smith Arnovich Samaria Danielo Tasha Oda Metu Brown Super Half Kashmi n'abandi benshi bo mu Rumonge hariho DYD Uncle B Kamanda Mkuu Forever Band Fabian Boy Aravicent Fenji Java K Adobadi J Kiss Fati Ori Hasta Boy Mr Zero Band Family Baby Boy Silver Boy na Challenge Kids hama ni deuxième édition abajije ko kubera iki amashuha ni bimwe mu bintu bigize site touristique ibyiza byacu mu Burundi ni muri wa mugambi wo gukora nk'ugwaruka kugira igihugu kigirene kibana gitera imbere niyo mvo twabishizeho niyo mpamvu twabishizeho ama Ivo Media ni societe nayo ikorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko turabarundi ni contribution tugira mu gihugu edition ya mbere yarabaye yego ni societe yawe Ivo ni societe yanje amashuha festival bizobera hehe ryari sangapi ni samedi le 17 izobera mu Rumonge kuri stade Izere no kuvuga iri muri parties zibiri ava midi hariho kugira visite mu mashuha kuvuga ko abantu baja koga amashuha yamazi ashushe samedi mu gatondo ngurira saa 3 gushika nka 14 namagana abantu benshi nk'abanyabujumbura bahehe ko boza babashoye kuhashika gashika kagenda koga amashuha amazi meza gose afise ivyo afasha magara y'umuntu hama après yo hazoca haba rero mega concert hajya kuri stade Izere mu Rumonge edition ya mbere yabereye he edition ya mbere yagenze gute nigiki witeze kuri ino edition igira kabiri edition ya mbere yabereye mu Rumonge nyene aho bitwa kuri Tourist Town Beach yaryame tugitanguye uba twayikoreye ahantu ho kuri beach arakabe ko kuri beach yagenze neza nova ko yagize impact nini ya feedback yari nziza iyi deuxième edition niyo mpamvu twabereka tuyishire kuri stade tubiteza abantu benshi gusumba abajya mbere kweri kimwiteza abantu benshi twayiteguye kuva haraheza ameze tuyiteguye tuko turabikorera promotion tunabana duhamagara abantu benshi baba nk'ubutungahe Bujumbura ariko iradio ni kuri Bujumbura gusa cyose n'abandi bantu mu zindi ntara ko boza ari benshi kwitabira iyi festival none imyiteguro igeze hehe kubikorera kuri stade birasaba stage sound lighting kuko na security nini byo byarabonetse byarabonetse no kuvuga imyiteguro higeze no bakora nka 93% wari comedy zo 2% zisigaye ni kibazo cy'umwanya n'aba artiste gushika hajya mu kibanza hama igikonyeza nakaca kiba sound hazokora yandi sound hariho umuntu ari muri Australia yitwa Darius arafise sound mu Rumonge yaguze irenze shaka kubita nyene n'amasaba amasabu nyene fresh ama crossover kira kintu ama booster fresh imeze fresh sound nyene yahariya imeze neza afise ntuze yitwa DRM 61 ama stage ni zahariya nyene y'umuntu yitwa DJ Ferguson umuntu wakera mu bintu by'umuziki abartiste benshi bangahe Bujumbura aba bari legend basatu bibande ba Black G ba Big Farias baramuzi ba Roriro ba T-Max n'abantu benshi yagiye rakoresha hari yari mu promoter yaye nta muntu yoba yarakoze hit ngahe Bujumbura atagikora show mu Rumonge kandi yaba ahamagara n'umuntu kwa Ferguson ni kuri mix ya DJ Passy
Oui. hamwe maître de la cérémonie hazoba ari MC Ami Pro hamwe na Msaba mbe kwinjira bisaba iki nangahe ibirori bizotangura saa 8 wabitubwiye hama tuzotasangapi ibirori bizotangura 14h hama bihere 23h niko ruhusha tunuze province isanzwe itanga none ngahi wacu mu nahi Bujumbura barabizi ko batakurenza saa 6 z'ijoro na after izoba after irahari hariho after yujya munsi nyene izohaba hari ahantu abantu bashaka gukesheza hari muga twe turafise yindi after party ko turategura izoba ya 18 izobera kuri Mawimbi Beach ibintu birakaze kugira umuntu yaragiye koga amashuha samedi bagenda muri concert fresh uraryoherwa mbere yuko ushiki Bujumbura ukacuca muri beach kuri beach Mawimbi Beach barafise ubwato bumeze fresh amayaci nyene yuko kunezererwa mu nibaze nta ni plage nziza sana irenze cyane na piscine deja kira kintu kiri fresh na maître waho no mu Kenya yitwa Simon tumuramutse sana ikibazo ndiko ndagira nabonye affiche ni affiche nziza kabisa yego ahantu hari Alvin hakaba Tasha Oda hakaba Msamaria hakaba Harmonize wacu ari Metu Brown Konde Boy Black Mapiano uyu mugabo ndamukunda cyane yamaze no kumbwira yuko icumba nzoryama ngo niwazocishura inde witwa Metu Brown Konde Boy ni mu diaspora oya numuririmbyo muri Ivo nawo nyene kuri affiche uramubona yamaje no ngaha mu kiganiro umuntu akunda cyane mu gwitwa Real Madrid yakinye umupira mu minota 30 yakubise amaswata 15 usanzwe ufana ekipi ekipe fana ni Manchester United nariko ndavuga kuri affiche ndabona Fernando Super Half Arnovich Alvin Tasha Metu Rashmi kubera kabo baririmbyi kubera kimwiyumviriye abaririmbyi kubiyumvira abo twatwiyumviriye bari benshi burya festival basanye kyo hajamwa abartiste benshi twatwiyumviriye abashitsi bo hashika benshi mugabo harabo wasanga bafite izindi gahunda bitakunze kutwumvikana amabaye nibo byakunze kutwumvikana Fernando Ravash n'abandi 61 ubusa 61 ariko ico twobwira coco umuntu ariko aratwumviriza menya neza yuko gahunda muri no weekend ni imwe umuntu azokubesha ngo muja handi mubwira ati ahantu ho kuryoherwa ni mu Rumonge ibaze samedi mu gatondo tuzohera kuri ku mashuha je ni rya mbere nzo mbonye n'amashuha kuva saa 3 gushika saa 8 twoga twikura imikoshi abantu bafise ibibazo bitandukanye bamera neza tuve ngaho tuje muri shore kuri Izere Stadium ubundi aba Israel abantu batabizi iri zina rya Izere ni bucuti yarizanye bucutino ijya stade yitwa irindi zina bucuti agiye gukora kuri Izere FM akaza aravuga ati match ziza kubera kuri Izere Stadium abantu baragafata karafasha Hazario Alvin Smith inka inzoga nyisha abana benshi Hazario Arnovich Saira Hazario nibisanzwe aho bigeze je numva ngomba gusara abakobwa bazuba bafite ikibazo mu Rumonge Hazario Metu Brown Konde Jeshi King wa mapiano nuyu Charego niyo murundi wenyine afite ya Mbappe Hazario Tasha Oda Hazario Msamaria Daniel Hazario Mumuriza umumurize Super Half Hazario Hashmi uyu mukobwa amaze imyaka irenga kuri 8 mu muziki canke 9 je namuza kiri muto ariko yatangiye kuririmba kiri umwana uyu MC Msaba uyu niwe mu MC wa mbere mu Rumonge Nyanzaraki Makamba
gushika ari ikigoma nta n'ubundi tuzi haza hariyo na Ami Pro the MC kwinjira ni bitatu hamwe n'ibihumbi 5 muri VIP haza hariyo DYD Uncle B Commander Mkuu Forever Band Fabian Boy Vincent FNG n'umugenzi Java K Abodab J Keys Fat Oil Hasta Boy Mr Zero Ben Family Baby Boy Silver Boy Challenge Kids gishigikiwe kino giteramo na Evo Media Visit Rumonge Bounce Boy Entertainment Indundi Babu KTV the number one soga station in our country Buja FM Imprimeri Elicom imaze iminsi ishigikira muri vyose Elicom irarenze cyane gose Elicom vraiment n'abavyeyi tumuramutse directrice Aurore Elicom jari nige bambwira ati dufise abantu benshi turiko turakorera ama service kubera ubwinshi bw'abantu babagana kavuga ati Ami Pringutore no miliyoni eba Elicom best solution jeni baza nahindi imprimeri irusha gukora ibikorwa bimeze neza nka Elicom mu ma imprimeri barakora bararenze barakora number 1 Israel barakora bararenze igiteramo rero kizoa ku munsi wa gatandatu hariya mu Rumonge izoba ari lo 17 tariki 17 my people warasivye muri vyinshi canke waragiye muri vyinshi iki sico gusiba iki sico gusiba abashaka nibaze tuduge hakirikare tuduge vendredi duhere mawimbi canke murare Blue Bay oya tuzorara mu Rumonge ndani sagareshi tuzorara mu Rumonge ndani abantu babone yuko abaririmbyi bashitse abatumire mu gatondo habe road show nziza tubanze tunwa kayi hajya mu Giswahili kuri kikwetu kwetu urahazi ni hehe hariho ahantu heza kikwetu kwetu restaurant nziza yitwa kikwetu kwetu Israel Israel yarakumbuye twadukino twa King Wendo mapepe ariko imikeke izoribwa hariho ku mikeke kandi mikeke uvuye koga mu mashuha kacuza ku mikeke ugakuta imikeke yawe fresh kandi turi mu bihaye imikeke ya nibihe by'imikeke n'imikeke nubwo tuzonamanukana yiwacu imikeke irahari ufise amafaranga yawe fresh uragura none Mr Mapound rabo bibutse rero hama dusiga inzira amavuta gahunda ni imwe nababwiye le 17 mu Rumonge navuze ko ari parti zibiri abashika kare akagenda amashuha koga fresh cyangwa kwa visita hama après kuri stade Izere show ikaze gose izo ikaze gose hama bya dimanche navyo abashobora kuja muri after party kuri mawimbi fresh nta kibazo high price irazwi ni 50000 hariho 10000 ukonsoma n'ayandi 40000 gufacilita kugenda muri yaci ugaparinga muri yaci ubwato urishe 50000 uraja no mu bwato umunsi wose ntabwo umunsi wose hariho delay limit ariko urashobora kuvuga ati Jesse nshaka kuja mu bwato ukari iyo 10000 yo kwinjira yo kuguhoya urayikura noronka muri kinyobwa oya mbega ivyiza yes nuko tugushimire cyane Mapound wakoze kwita ubutumire naje ndabashimire cyane ego natuzoza kubashigikira karibu cyane ariko Israel hari inkuru twobabwira abakunzi bacu nuko urabizi yuko Natasha yaramaze iminsi ariko aritegura igiteramo yise La Boss Concert la Chaberenga kuri Source du Nil nuko inyuma ya La Boss Concert ku munsi wa gatandatu uheze kwigenekerezo rya 10 mu kwezi k'umunani n'umuririmbikazi Natasha Ngendabanka yarahuye n'abafana biwe aho abafana bari basumunezero ntangere hari haheze kiringo kinini umuririmbikazi Natasha dasangira n'abafana biwe kiretse yuko bahurira mu bikorwa bitandukanye canke mu biteramo n'abafana buno muririmbikazi Natasha Ngendabanka baronse umwanya ukwiye wo kwisanzura bari kumwe nawe batera inkuru batamba baririmba indirimbo ziwe baranashinga intaye bamwe bagiye barafashwa na Natasha mu buryo butandukanye urabona neza yuko nyuma y'igiteramo Natasha yaciye aronka akaje ko
kwicarana n'abakunzi y'umuziki Bararyoherwa n'abakunzi bibikorwa vyiwe n'ikintu ciza kandi cyo gukenguruka kuko iyo Israel abantu bagushigikiye y'abantu bakubaye hafi y'abantu baguserutse ko mu bihe ivyo ari byo byose iyo wicaranye nabo abari sawa gusumba. Kurundi ruhande ni hirya ejo hariya kuri Mess des Offices kigingisa ama comedy mugume mwibuka gahunda ni gahunda atamuntu numwe yosiba iyo tugezero kuri kigingi sama comedy Israel bashaka yuko nibindi bintu byose tubanze tubihagarike kabisa. Kiginga riforo kiginga teye ubwoba umuntu azosiba muri kigingi sama yuno mwaka menya neza yuko n'inkuka zobakuyemwo umwaka mu myaka zobasigaje kwisi uratahura ico kintu kuko uno mwaka niyo show ya mbere kiginga agiye gukora yaramaze igihe ari muri tourne i Burayi niyo show ya mbere agiye gukora azoheza show aja muri Amerika bantu b'Imana niyo show ya mbere yatumiye abakomediye badasanzwe abaririmbyi bagezweho Gusto Dramati je numva shaka kubona performance y'umuntu yitwa Cisha Ado Rizwari ni jambere ndamubonye live Rule Big yagarutse Haule yagarutse Mutima yagarutse Alain Sengo yagarutse muri Ntwenza nanje yabiri ari yakuwa watose Rule Big yarakubise vraiment ego nanje ndakenguruka Rule Big ariko yaramaze iminsi atagaragara yashi aragarutse kandi cyo gihe yazananye na madamu wiwe amatikere yamaze gutangura kugurishwa murashobora kuyagura arikagurishirizwa ahatandukanye kuri Agaharawe kuri Nac Market mugura amatike uguze tike ya 10000 ukayagura kuri Bankobo ariyo reduction ariko kandi tike ya VIP ni 50000 bizotangura hakirikare ni lo 15 ni kuri wa kane hariya kuri Mess des Officiers na mpamvu nimwe gusiba Rule Big yaduteye inkuru komedi yakinye bakigira mariage aba mu Nyakabiga nagira bamwijabe mu Nyakabiga hacaza umushitsi nyene w'umuvyeyi nyene akujya aza kubaramutsa nyene byabindi abajeje intwaro baza nyene baje kukubaza peut-être nk'amakaye canke iki basanga Rule Big ari hajya na madamu wiwe bite mwaba abavyeyi banyu niho bari ibaze kandi Rule Big kwera ari mugufi ameze madamu wiwe n'utomuda bagiye gute ngo muduhamagara abavyeyi banyu ngo ari cyo dushaka kubabaza ni nkuko wobona baratwenze ni nkuko wobona ma pound na metu wo kwibaza ko ma pound akuze kumbe metu aramusumba dahi metu afise 30 ma pound afise 24 kandi ma pound afise umugore n'abana batatu metu nta n'umugore aragira buta n'amateka kabisa ariko Israel hariya muri The Fighter Production kwa Happy Famba na kwa Vishu bamaze kutubwira yuko nakunze aka kantu Vishu yavuze yanze kuri Facebook ati twebwe na management yacu duhagaze neza ubu tuvugana twamaze kuronka na deal yo muri 2025 na contract twayisinye biraryoshye urumva rero lo 16 na lo 17 bazaba ari ahantu bita Inbox Bar bafite ico bise Nyamachoma Festival iyi samedi ngaho kwa Ferdinand vendredi na samedi ko exe kwa ntiba ego kandi urabona yuko Nyamachoma Festival vraiment Famba ni ibintu vyo kuva kera turavyibuka za la pirogue yamyategura Nyamachoma Festival kumbure bazogenda baratubwira vyinshi kandi cyane ariko Israel yarigeze no kuyikora hariya kuri Samuel's Hope turi kumwe na The Fighter Production cyo gihe gusaba ikintu kimwe je nashaka tugirire surprise no muntu inde ndashaka tumugirire gusa surprise ninde none oui mama umeze neza ndaho ndashima ni sawa namwe turashima Imana impamvu tuguhamagaye nibaza yuko uza gutungurwa ni jambere dushoye guhamagara turi ku radio wow yes turi ku radio turi live muri Buja FM twashaka gufata umwanya ndi kumwe na mugenzanje DJ Israel tukwifurize isabukuru nziza imbere y'isinzi ry'abantu bariko baratwumviriza
isabukuru nziza mama Lacoste wabereye umuvyeyi benshi waratubaye hafi imyaka myinshi uno munsi Imana yagutije kandi ubundi buzima canke indi myaka reka dufate umwanya tukubwire duti isabukuru nziza ushike ku ndoto zawe ubandanye utera imbere ubandanye ufite urukundo nk'ugo wamyugira isabukuru nziza mama Lacoste. Merci beaucoup Ami Pro, merci beaucoup DJ Israel, merci beaucoup Buja FM n'abariko baranyumviriza bose murakoze cyane. Ego Imana ibandanye kutuzigamira jeho uracari n'umuvyeyi wanje. Israel kana babwira ikintu kimwe abantu batazi. Jewe indege ya mbere nafashe sa urangiriye surprise none ngomba ntire ibaze mama ibintu wakoze mu muziki uri kumwe n'uwo mwubakanye ni ibintu bikomeye kandi ibintu twama dushima ni ibintu tutazofa twibagiye warabaye hafi abaririmbyi mwarabaye hafi abantu bakora ibikorwa mvabwenge kubw'ivyo rero iyo twibutse yuko hari ivyo mwakoze kuri twebwe ni ngombwa natwe dushima ahubwo nitwe dushimye kuvyiza mwadukoreye ariko no munsi tukwifuriza isabukuru nziza urarabuce n'ahantu wihe kamwe natwe nk'abana ntitwobura n'ayagafana Imana iguha umugisha. Amen. Merci. sawa murakoze. Israel niki wibuka kuri mama Lacoste? Ni vyinshi gose. Erega jewe Ami Pro. We nakubwiye nti aracari mama wanje. Mama Lacoste no muntu akomeye cyane. Mama Lacoste ntiyigeze twibagira n'igihe nibaruka ari kumwe n'umushinga nahe wiwe Gustave Papa Lacoste. Nukuri sinzofa nibagiye kanajigiye nibaruka gold ya bitubilisara erega nabantu ariko uzi yuko jeco nibuka kuri mama Lacoste kandi akubwira ikintu kimwe jewe indege ya mbere nafashe nja muri Guinea muri 2019 bunya ni mama Lacoste na Papa Lacoste abayirisha jewe ikintu ndabibukirako nuko baratwankuraja bakaduhanura bakatuba hafi mu buryo ubucanke buriya warabona yuko nibikorwa twakora ama concert tworganiza yaratanguye kuzana agaciro no gutuma abantu baza mu ma concert hakiri kare byari vyoroshe no gukora concert ugatumira umuririmbyi saa 9 saa 10 public yuzuye abantu ari benshi 18h ali full watu full ambiance urumva wasanga twatangura kumixa saa 8 saa 9 saa 10 Israel gushikino saha sindajyegwa nkuko najyega mu iteramo byo kuri Lacoste Beach arakanovere yari ifise kayo bwite ariko ndabibutse yuko ikindi giteramo kizoba kirikare kizobera mu Rumonge ku amashuha festival kuri Izere Stadium. Merci beaucoup Ami Pro twakoranye neza. Wakoze ariko jembana nyambwira abantu yuko samedi mwese muze muduge. Dabojera biririmbye ati ruguru ni ikirori kiri. Nta nahandi je candangiza mvuga nti mu Rumonge ni amateka azokwandikirwa. Abeza bose niyo bazobari. Nta mpamvu nimwe yo gusiba. Ibarabara ubu ni fiena we ni we. Ubushize mu Rumonge iminota 30 meruka kujayo 45 minutes nari mu Rumonge ubu nta binogo ubu nta binogo ni wa aya reka Israel abantu baguma baryoherwa minsi yose wo buriye. Merci beaucoup reka tumurindiriye mu gisagara. Asante sana Imana iguhezagiye urakoze ariko jenzo kurindirira ruguru